Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 13 z'ukwa mbere. Urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwanze icyifuzo cya Karasira Aimable wahoze ari umwarimu muri kaminuza guhabwa igihe cyo gutegura kwiregura ku byaha byo guhakana jenoside akurikiranyweho. Kuva mu ntangiro z'uyu mwaka nta pikipiki idakoresha amashanyarazi izongera kwemererwa kwinjira ku isoko ry'u Rwanda igiye gukora ubucuruzi bwo gutwara abagenzi. Turabyumva mu kanya. Mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho haravugwa imirwano ikomeje gukura abaturage mu byabo. Dufashe nko mu karere ka Ngungu, mu karere ka Kamatare, Kabingo, Ruzirantaka, Murambi, benshi bahungiye muri territoire ya Kale muri province ya Sud Kivu, tubara umubare gurenze ibihumbi 10 bavuye mu byabo. Hari n'imikino nk'uko bisanzwe muri wa mbere. Byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru turaberambura mu kanya nyuma ko Siriake Mahawe nayo abagezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi ari mu biro bya BBC Nairobi. Leta z'ubumwe za Amerika zasohoye ingingo zikomeye cyane zigenga ibishorwa hanze ku bijyanye n'utwuma two mu mashini z'ubuhinga bwa none dukozwe hifashishijwe ubwenge bw'ubucurano intelligence artificielle, aho kukaba ari ukugira barabe ko tutoshikira Ubushinwa. Abasanzwe bacuditse cyane na Amerika bya hafi ne bazoronswa inzira y'ingene utwo twuma badushikira. Ibihugu nk'Ubushinwa n'Uburusiya bizokwigizwayo. Izo ngingo zizofasha kandi kugena ahazokubakwa ibigo byo guhingura ibikozwe n'ubwenge bw'ubucurano. Ubutegetsi bwa Biden buvuga ko izo ngingo zikenewe cyane kugira Leta z'ubumwe za Amerika ziguma imbere mu bijyanye n'ubwenge bw'ubucurano. Ariko amakompanyi y'ibihangange mu buhinga bwa none avuga ahubwo ko ataco zizomara atari ugufasha abahigana nazo. Umusesekara w'Ubushinwa Ubushinwa bwavuze ko bwagize umusesekara munini wa mbere mu gushora hanze amafaranga ashika kuri miliyardi ibihumbi z'amadolari ya Amerika. Murantunga amafaranga ashika kuri miliyardi igihumbi z'amadolari mu mwaka uheze niyo Ubushinwa bwashoboye kwinjiza. Ni inkuru nziza ku Bushinwa, ariko si nziza cyane ku bihugu bihurira ku rudandazwa. Inkuru ya Mickey Bristol mushikizwa na Prime Ndikumagenge. Umusesekara w'Ubushinwa wongerekanye kubera ivyo bushora hanze vyiyongeye cyane, ivyo bugurira hanze navyo biragabanuka. Vyongeye ko agatangaza ka miliyaridi amajana 990 z'amadolari mu mwaka uheze. Umuvugizi wa leta y'Ubushinwa yavuze yuko igihugu cashimangiye ikibanza caco nk'igihugu ca mbere ku isi mu rudandazwa. Ni hake ku isi hadashika ibidandazwa biva mu Bushinwa, ariko uwo musesekara mwinshi gutyo ushobora gutuma ibindi bihugu bisaba ko Ubushinwa bufatirwa ingingo zo kuzibira ibicuruzwa bivayo ku masoko yavyo. Donald Trump yimirije kuba umukuru wa Leta zunze ubumwe za Amerika aje yaramaze kumenyesha ko azoduza amakori ibidandazwa by'Ubushinwa birihishwa. Igisagara leta ya Sudani ikoreramwo bivugwa ko atamuyaga nkuba gifise nyuma y'igitero ca drone ku rugomero rw'umuyaga nkuba. Igisagara ca Sudani cavuze ko urugomero rwa Merowe mu buraruko bw'igihugu rwatewe n'uwo bahanganye ku rugamba Rapid Support Forces RSF. Iyo leta ya gisirikare yakorera Port Sudan ku kiyaga gitukura kuva mu ntango z'intambara imaze hafi imyaka 2 yadutse. Ibindi bisagara byinshi bigenzurwa na leta navyo byiriwe bitagira umuyaga nkuba uyu munsi.
mu mpera z'indwi yaraye irangiye igisirikare caragize intsinzi ikomeye mu kwigarurira umurwa mukuru w'intara y'amaja hagati ya Al Jazeera yari imaze umwaka yifitiwe na RSF. Iyi ni BBC. Mu gihe abandanya kwiyongera icizere cy'uko haboneka amasezerano yo guhagarika intambara i Gaza, hibonekeje ibisa no kutumvikana kuri ayo masezerano muri Israel. 10 mu bagize leta y'ubumwe barimwo abo mu mugambwe Likud ho mushikanganje wa mbere Benjamin Netanyahu barungikiye umushikanganje wa mbere ikete ryiyamiriza ayo masezerano. Umushikanganje wa Israel ajejwe ubutunzi Bezalel Smotrich ari mu bagira ku murongo ukaze ho watsimbaraye ku vyakera, yavuze ko Israel itegerezwa kugururira Gaza imiryango y'ukuzimu gushika Hamas ishize ibirwanisho hasi atakindi irinze gusaba. Hagati aho wahoze ari umushikanganje hajejwe imigenderanire n'amakungu Gideon Sar yavuze ko hatewe intambwe mu biganiro naho hakiri ingingo zimwe zimwe zikigoranye. There is a progress. I said it looks much. Hatewe intambwe. Navuze ko bimeze neza gusumvya mbere. Ndashaka gushimira abagenzi bacu b'abanyamerika ku twigoro twinshi bashize mu kugerageza kurekuza imbohe, ariko sinshaka kuvuga ibirenzaho kuko ndazi ko hari imiryango ihungabanywa na buri jambo hamwe na buri ryungane. Rero dushaka amasezerano, turakora cyane kugira ashikweko. We work hard to have this deal. Abagwanya imiriro muri Los Angeles baragabisha ko imiyaga iguma iba myinshi ishobora gutuma imiriro yiyongera cyane. Bari bagize intambwe mu guhagarika biri muri iyo miriro igihe imiyaga yari yacureshe, ariko ubu yitezwe gusubira kugajura ishike ku muvuduko w'ibirometero 100 ku isaha ku wa kabiri, icituma imiriro isubira gukomera kandi. Hasohotse kandi n'imburi ku bwiza bw'impemu mu gisagara ca Los Angeles. Igitigiri c'abantu bamaze gupfa kigeze kuri 24. Ikigo cigenga gikurikirana ivyerekeye ikigo cigenga gikurikirana ivy'ikirere kigereranya ko hamaze kononekara ibintu biciye amafaranga atari munsi y'imiliyaridi amajana 250 z'amadolari, kimwe mu biza vya mbere bihitanye ibintu vyinshi muri kahise ka leta zunze ubumwe za Amerika. Na igisigari ca Nigeria kigwanira mu kirere kivuga ko kiriko kiragira amatohoza ku yicwa ry'abasivile mu bitero by'indege vyabaye mu mpera z'indwi heze mu buraro ko bushira uburengero bw'ico gihugu. Umuvugizi yavuze ko ico gitero cagizwe ku migwi y'inkozi z'ikibi mu ntara ya Zamfara kandi ko bamwe mu bari bagizwe ingwati babohojwe. Ku munsi w'Imana aba muri ako gace bavuze ko n'imiburiburi abantu 15 biciwe muri ico gitero, harimwo n'abajejwe umutekano waho. Igisirikare ca Nigeria carongereje ibitero by'indege ku migwi y'inkozi z'ikibi yica abanyagihugu ikananyuruza abantu mu kivunga Prida. Urakoze Siriake muhawe nayo kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahavugwa imirwano ikomeje gukura abaturage mu byabo. Kugeza ubu abaturage ku rwego rw'intara baravuga ko abategetsi nako ku rwego rw'intara baravuga ko abaturage babarirwa mu bihumbi bamaze guta ingo zabo bakaba babayeho mu buryo bubi cyane. Usibye muri Rubero, Masisi na Nyiragongo kuri uyu wa mbere ngo hakomeje n'indi mirwano mu karere ka Sake. Twavuganye na Beza Shirimpumu akaba ari umujyanama mu rwego rw'intara ashinzwe ibibazo bya politike n'ubutegetsi. Yatangiye asobanura uburyo abaturage bakwiye imishwaro. Kuva tariki 4 z'uku kwezi kwa mbere umwaka turimo, intambara zongeye kubura zikomeye mu burere butandukanye, burere bwa Masisi, mu karere ka Rubero no muri Nyiragongo, aho byatumye umubare w'impunzi waje kwiyongera, abantu bava mu byabo baja berekera ahantu wenda babona ko haba hari agatekano, hari leta ishobora kuba yabatekeriza neza. Ubwiyo mpamvu twavuze ati turebe niba twatakira amahanga, abari abaturage bari mu kangaratete, turebe niba habone kubufasha bushobora kuba bwabafasha mu kaga barimo. Mutaratakira amahanga, uwo mubare w'abaturage bari muri ako kangaratete ni bangahe? Abaturage bari guhunga ni benshi, babizi. Mbere yaho ira tariki navuze tariki 4 z'uku kwezi hari abandi gundi mubare muremure gwari gwahunze,
aba baje guhunga Teneo buno nyuma ni benshi. Dufashe nko mu karere ka Ngungu ahabereye intambara mu karere ka Kamatare, Kabingo, Ruzirantaka, Murambi, abaturage bavuye mu bwo burere butandukanye, benshi bahungiye muri teritware ya Kale muri province ya Sud Kivu. Tubara umubare gurenze ibihumbi 10 bavuye mu byabo. Dufashe muri teritware ya Lubero naho abantu bavuye mu byabo nk'iki gihe cy'icumweru kimwe, naho ni umubare muremure, ntago habura ibindi bihumbi 10. Kumva rero abantu bari guhungana benshi cyane, atuka abaturage barababaye. None nkamwe nko ku rwego rw'ubutegetsi aho ngaho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru murimo kubafasha iki? Turi kuvugana n'amashyirahamwe atandukanye gategamiye ku butegetsi, rebe niba hari ubufasha bakora, ariko na guverinoma ku nivo yacu hari ibiri gutegurwa gukorwa. Turebe niba wenda bari abaturage bari kuva mu byabo hari icyo guverinoma ya kwabafasha na bariya nagara amashyirahamwe gatandukanye gategamiye ku butegetsi. Ni ukuvuga usibye kwitabaza amashyirahamwe ategamiye ku butegetsi, mwebwe nka guverinoma yaba ari iyo ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se ku rwego rw'igihugu muri rusange, nta bushobozi buhagije mufite bwo kubafasha? Hari umubare twari dufite ava ko zino ntambara zubuye ejo bundi zitangira, twari turufite umubare ngo twari turi gufasha. Sasa baje kwiyongeraho, ukumva bari kuza ni buri munsi bisabye kugira ngo wenda leta ibone ziriya gara amashyirahamwe, kugira ngo wenda icyo leta yaba itari gushobora neza gara amashyirahamwe gaze kunganira. None ubu ngubu utwo turere wavuze abo baturage bahunze bavamo, ninde utugenzura? Ni leta, ni ingabo za leta cyangwa ni imitwe yitwaje intwaro? Kuri ubu tufashe nko mu karere ka Ngungu kagenzurwa n'ingabo za leta. Leta yakubise ziranyeshamba za M23 isanki zivanye mu karere ka Ngungu. Uyu munsi ni leta ihari, n'abaturage bamwe na bamwe abari bahunze batangiye kugaruka. Twizere ko niba leta yafata option militaire igahasha ziranyeshamba kw'abaturage mu gihe kitagoranye ko bashobora gusubira mu byabo. Ariko mu cyumweru gishize twumvaga umuvugizi w'ingabo za leta avuga ko akarere bari bigaruriye M23 yongeye kukisubiza. Ntabwo ari uburere bwose, aho baje kwigarurira ni hari Masisi ku territoire, ariko dutekereza yuko leta iri gufata ingamba zo kongera kwigarura gura mu gigwa Masisi bidatinze. Beza Shirimpumu akaba ari umujyanama ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru twavuganaga ari muri Kongo. Muri uku kwezi kwa mbere mu Rwanda nta pikipiki idakoresha amashanyarazi zongera kwemerwa kwinjira ku isoko igiye gukora ubucuruzi bwo gutwara abagenzi. Leta y'u Rwanda ivuga ko iki cyemezo cyafashwe mu mugambi wo kubungabunga ikirere no kongera ubwiza bw'umwuka wo guhumeka. Moto zitari muri uru rwego ziri mu gihugu zizakomeza gukora imirimo yazo nta nkomyi, ariko ngo hakaba hari na gahunda yo kuzihindura nazo zigakoresha amashanyarazi. Bamwe mu batangiye gukoresha ibi binyabiziga ariko bitwazwa n'amashanyarazi bavuga ko ibiciro byo kongera ingufu muri batiri biri hejuru cyane bituma batabona inyungu. Inkuru irambuye na Jean Claude Mwambutse, Kigali. Icyemezo cyo guhagarika kwandika moto zidakoresha amashanyarazi cyatangiranye n'uyu mwaka nk'uko amabwiriza biteganyaga. Minisitiri w'ibikorwa remezo Jimmy Gasore avuga ko icyemezo cyafashwe mu rwego rwo kurengera ibidukikije byari byugarijwe. Ni mu cyumweru gishize ubwo ari imbere y'inteko ishinga amategeko. Icyambere rero nuko inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko ibihumanya imyuka mu kirere bikomeje kwiyongera, ndetse byinshi mu myuka ihumanya ikirere mu Rwanda ituruka ku binyabiziga, ibicanwa ndetse n'inganda. Mw'ibi bihumanya bituruka ku binyabiziga, moto zifata hafi 50%. Bamwe mu bakoresha izi moto bavuga ko ari nziza, ndetse ko hari hamwe na hamwe zibungukira ugereranije n'izitwarwa na peteroli. Ari ukuroviza moteri, ariko iyi ngiyi ntabwo igira moteri. Moteri buriya hari ukuyimenera amavuta ya buri cyumweru. Iyi moto ntabwo ijya imenerwa amavuta. Ayo mafaranga rero iyo umenesha amavuta kuri moteri urayasevinga, nicyo cyiza cyayo.
kugeza ubu moto zisaga ibihumbi 6 zikoresha amashanyarazi zimaze kwinjira ku isoko ry'u Rwanda, ndetse n'ahantu hagenewe kongera ingufu muri bateri hamaze kuba henshi. Gusa abakoresha ubu bwoko bwa moto baravuga ko bigoye kuzitunga kubera ibyo zisaba. Biravuga ko moto zikoresha amashanyarazi arizo zigiye kujya zandikwa zonyine, nyamara ku isoko hari izisaga ibihumbi 90 zageze mbere, nyamara zo zikoresha peteroli. None se bizagenda gute kuri izi? Ministre Gasore: icya mbere nuko ari abashya baje muri uyu mwuga. Icya kabiri nuko ari mu mujyi wa Kigali gusa, kuko ariho hari ibikorwa remezo bimaze gutanga icyizere ku bijyanye n'ibikorwa remezo byo guhinduranya amabatiri n'ibyo gushariza. Umumotari usanzwe uri mu kazi ufite moto ikoresha esanse, iki cyemezo ntabwo kimureba, azaguma akore, ndetse na lisanse ngira ngo zishira regiriyeroma nka buri myaka 2, nishira yongezwe. Igihinduka rero ni wa wundi mushya watekereje ngo ngiye gukora business yo gutwara moto ntwara abagenzi, niwe wenyine iki cyemezo kireba. Ku ikubitiro icyemezo cyatangiriye mu mujyi wa Kigali, ariko ngo kizagenda cyagurirwa no mu zindi ntara. Uretse moto, abategetsi b'u Rwanda ngo baranateganya korohereza imodoka zikoreshwa amashanyarazi cyangwa se iziyakoresha igice, izo bita hybrid. Kuri ubu imodoka zitwarwa n'amashanyarazi cyangwa se iziyakoresha igice ariko akunganirwa n'izindi ngufu zinjira mu gihugu zidasabwe kwishyura imisoro. Ngo harateganywa kandi kwinjiza mu gihugu imodoka nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ariko zikoresha amashanyarazi, ndetse no gushishikariza abatunze imodoka zabo kuzigomwa rimwe na rimwe bagakoresha uburyo bw'imodoka za rusange. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa, i Kigali. Tugeze ku isaa 1:14 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC London ni saa 10:46. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, urumva no kuri bbcgahuza.com. Dusubire mu Rwanda, aho urugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwanze icyifuzo cya Karasira Aimable n'abamwunganira cyo guhabwa igihe cyo gutegura kwiregura ku byaha akurikiranweho. Abunganira Karasira bavuga ko hashize igihe gito cyane kuva bakwemererwa gutangira kumwunganira, kandi bakaba bataroroherezwa na gereza afungiwemo kugira ngo bashobore kubonana mu buryo bukwiye bwo gutegura urubanza. Karasira, umuhanzi, akaba yarahoze ari n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda wamenyekanye cyane mu biganiro yanyuzaga kuri YouTube, yashinjwe ibyaha birimo guhakana jenoside, guteza imvururu muri rubanda no kuterekana inkomoko y'umutungo we. Ibi byaha byose arabihakana. Yves Bucyana yari mu rukiko adutegurira inkuru ikurikira. Aimable Karasira n'abamwunganira Maître Bikotwa Brice na Gashema babwira urukiko ko batemererwa na gereza ya Mageragere afungiyemo kwinjiza ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ngo bashobore gutegurana urubanza n'umukiriya wabo, kandi ko batemererwa gukoresha mudasobwa za gereza. Kuri uyu wa mbere, Karasira yagombaga gutangira kwiregura ku birego by'ubushinjacyaha. Umushinjacyaha yifashishije zimwe muri video z'ibiganiro Karasira yatangaga ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane urubuga rwe rwa YouTube, ndetse na zimwe mu nyandiko ze yazitanzeho ibimenyetso avuga ko bigize ibyaha birimo gupfobya no guhakana jenoside, gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gukwirakwiza ibihuha. Kuri ibyo byaha hakiyongeraho icyo kuterekana inkomoko y'umutungo we. Ni ibyaha Karasira burana ahakana, akavuga ko we nk'impirimbanyi mu biganiro bye yashyiraga ahagaragara ukuri cyane cyane kuri jenoside. Ni mu gihe abandi babona ibyo biganiro nk'ibirwanya cyangwa byibasira ubutegetsi. Abamwunganira basaba urukiko ko bahabwa umwanya uhagije wo kureba izo video no kuzisesengura bari kumwe n'uwo bunganira, ngo kuko hari ibyo atemeranywaho n'ubushinjacyaha. Umushinjacyaha ndetse n'urukiko bavuze ko kubongera ikindi gihe ari ugutinza urubanza rugiye kumara imyaka hafi 2. Umucamanza ategeka ko urubanza rugomba gukomeza, kandi ko Karasira n'abamwunganira bahabwa ibibashoboza kuba bapakurura video zose bifuza kuri urwo rubanza. Umucamanza yavuze ko yatanze icyifuzo cy'uko Karasira yavanwa muri gereza ya Mageragere i Kigali akimurirwa muri gereza ya Mpanga i Nyanza hafi y'urukiko kugira ngo ashobore kuburana. Karasira we yasabye ko yaguma i Mageragere kandi urubanza rwe ntirube ku minsi ikurikiranye cyane, ngo kubwo kumufasha kubera uburwayi bwo mu mutwe.
agira ati mageragere maze kuyimenyera niyo ndize abo tubana bazi uko bampoza. Mu gihe cyahise muri uru rubanza Karasira yagiye agaragariza urukiko ko afite indwara y'agahinda gakabije yatewe n'ingaruka za jenoside. Gusa abaganga b'inzobere biyambajwe n'urukiko bagaragaje ko afite ubwenge bukora neza ku buryo bitamubuza kuburana ku byaha aregwa. Urukiko rwategetse ko urubanza rugomba gukomeza muri iki cyumweru ndetse n'icyumweru gitaha. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Nyanza. Urakoze Yves, tuve Nyanza tujye i Bujumbura mu Burundi. Nubwo uyu mujyi ufatwa nk'uri mu buzima buhinda kandi ukagira amahitamo menshi ugereranyije n'ibindi bisagara, benshi mu bahatuye bakomeje kwerekeza mu bindi bice gushakirayo akayaga n'uburyo bwo kwinezeza. BBC Gahuzamiryango iraganira na bamwe mu banyagihugu birengagiza ingorane z'ubukene bw'igitoro bagafata urugendo ndetse rimwe rurenga kilometero 30 bagiye kwihereza agacupa na mushikake muri zone nka Bugarama, intara ya Muramvya. Jedasi Hundi Mpundu yagizeyo aganira na bamwe muri bo, adutegurira inkuru ikurikira. Nka i Bugarama hariho agaklima kameze neza cyane gatandukanye n'aki Bujumbura ku buryo kenshi usanga. Uyu ni Oscar Mpawe nayo, umwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura, nasanze bariko barihereza urukanywa muri zone Bugarama, komine n'intara ya Muramvya. Aka kabare kari ahantu hakirurutse ku buryo uhicaye ashobora kuratira ijisho mu kuraba imisozi n'agahita. Mpawe nayo avuga ko ahakunda kubera ikirere cama kimeze neza. Tugeze ngaha hakaba hakanye, mu mwanya ukabona akazuba karatse akongera hagakanya, ugasanga ibintu bimeze neza n'abantu baho bameze neza. Uzanye nk'umuryango ino usanga baryohewe cyane gose. Mbere mumanutse aro n'igihe aguma kubwira ati ngo umugore canke abana ngo tuzosubira hariya ryari. Uyu mugabo yabwiye BBC Gahuzamiryango ko mu kwezi kumwe ashobora kuza kwinezereza ngaha inshuro 2 canke 3. Avuga ko igisagara ca Bujumbura kimugora kugumamwo kubera kirangwamwo ubushuhe bwinshi. Klima y'Ibujumbura ni klima ishushe ugereranije no ngaha. Kenshi iyo umuntu akeneye kwidagadura aja impande y'ikiyaga Tanganyika niho usanga bihura neza, ariko ukeneye kwidagadura ahantu hari nature, hari mwemu zimeze neza, byiza mbona umuntu aza ino kubera biratandukanye cyane, uri kurahema urumva nyene yuko ubu uri aleze. I Bugarama bamwe bahita ku masanganzira, ni kubera aka karere kari ku ihuriro ry'amabarabara makuru yerekeza mu buraruko bw'u Burundi, ku mugwa mukuru wa politike Gitega, mu burengero no mu bumanuko bw'u Burundi. Ingenzi ziva muri ubwo burere zivuga ko bizigora kurengana zitahicaye ngo zinezereze. Impande y'amabarabara usanga hamanitse impene nyinshi, ingurube canke inka. Imiduga iguma ihagarara, abayirimwo basaba akaboga, abandi bagasaba ico banywa. Nubwo Bugarama yateye imbere umuntu agereranije no mu myaka iheze, abadandaza akaboga bavuga ko ingorane z'ubukene bw'igitoro igihugu kimazemwe imisi zabononeye ibitari bike. Jean Marie Ngendahayo akorera mu bibanza bibiri bifatanye bidandarizwamo akanyama impande y'ibarabara. Muri no misi bivanye no kuntu ibitoro bibagora kwiyunguruza, uruja n'uruza ntibifashe neza, abantu ni bake, ntibimeze nk'uko byahora mu misi iyo hahora abakiriya. Iyo byashitse igitoro kikaboneka neza, turashobora kubaga nk'impene 7-8. Ngendahayo avuga ko n'ibitungwa vyo kubaga bitakiboneka neza. Impene ya mbere nini yashangwa nk'ibihumbi 700-600. None muri kumadandaza mu muri yakuramo. Ubu biragoye, umuntu no kugumyirigara nyene kumbe turizeye ko mu misi mike bizogenda neza bigahinduka. Muri kahise ingenzi ziva mu bihugu bibanyi nka Tanzania n'u Rwanda zarakunda guhagarara ku bwinshi i Bugarama kugira zisuma akanyama, imboga canke ivyo kurya bitoto. Abanyarwanda ntibakihaza kwera imipaka ihuza ico gihugu n'u Burundi yugaye, ariko abatanzaniya bo n'ubu baracahaca. Jedasi Hundi Mpundu watugezagaho iyo nkuru itugejeje ku isaa 1:07 amakuru ya BBC Gahuzamiryango kandi urayumva no kuri Bonesha FM mu Burundi. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, uzi ko nubwo ntarira amarira agira gutya wenyine akimanura nyareba budeze. Ariko ndakumva cyane nshuti yanjye. Akira telefone yawe nye.
ayiwe umutima wanjye ishakemo imbaraga uhamagare Chris. ayiwe umutima wanjye uradihabude sinzi uko ndi bushobore kuvuga. Muhamagare yewe. Ni 12:45 kuri BBC. reka noneho umwanya nkuhe Yves Bucyana mu kiganiro cy'imikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Imikino ibiri ya shampiyona yakinwe mu mpera z'icyumweru yaratunguranye. Mukura Victory Sport kuwa gatandatu yatsinze Rayon Sport ibitego 2-1 ku kibuga cya Huye, mu gihe mukeba wayo APR FC yibwiraga ko ibonye akanya ko kugabanya ikinyuranyo cy'amanota hagati yabo nayo kuri icyo kibuga. Ejo yahakubitiwe n'Amagaju igitego 1-0. APR FC niyo kipe ikoresha ingengo y'imari nini cyane muri shampiyona y'u Rwanda yasaga miliyari y'amanyarwanda. Biragoye kuyigereranya n'ikipe nk'Amagaju ikoresha atageze kuri miliyoni 200 ku mwaka. Rayon Sport iracyari ya mbere n'amanota 36 kuri 31 ya APR FC iri ku mwanya wa kabiri. Muri Afurika hakinwe imikino yo mu matsinda mu guhatanira igikombe cya CAF Champions League. Imwe mu mikino uko yagenze ku munsi w'ejo, Yanga yo muri Tanzania yatsinze Al Hilal yo muri Sudan igitego 1-0, mu gihe TP Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bari mu itsinda rimwe yatsinzwe na Mouloudia Darje yo muri Algeria igitego 1-0. Umukino wakinwe kuwa gatanu. Mu yindi mikino, Orlando Pirates yatsinze Belouizdad ibitego 2-1. Esperance Tunis itsinda Joliba yo muri Mali igitego 1-0, mu gihe kuwa gatandatu Al Ahly yo mu Misiri yatsinze Stade d'Abidjan ibitego 3-1, naho FAR Rabat na Raja Casablanca zombi zo muri Maroc zinganya igitego 1-1. Kuwa gatandatu kandi ikipe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni Manyema yatsinzwe na Sundowns yo muri Afrika y'Epfo 2-1. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, umukino wari utegerejwe cyane mu mikino y'igikombe cya FA n'uwa Arsenal yakira Manchester United ku kibuga cya Emirates. Manchester United isezera Arsenal kuri za penalty. Iminota 90 y'umukino yarangiye amakipe yombi anganya 1-1. Manchester United bakinaga abakinnyi 10 nyuma yuko Diogo Dalot ahawe ikarita itukura. No kuvuga ko Manchester United yashoboye kumara iminota isaga 60 yose bakina abakinnyi 10. Umunyezamu wa United Alte Bayindir niwe wafashwe nk'intwari ya Manchester United kuko yashoboye gukuramo penalty ebyiri, imwe yo mu mukino hagati n'indi yakuyemo mu gihe amakipe yombi yakiranurwaga na za penalty. Uretse izo penalty kandi uyu munyezamu yakije imipira myinshi yashoboraga kubyara ibitego. Imwe mu yindi mikino, Manchester City yanyagiye ikipe ya Salford ibitego 8-0. Salford ni ikipe ibarizwa mu cyiciro cya gatatu itunzwe n'abahoze babica bigacika mu ikipe ya Manchester United barimo David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs n'abandi. Nyuma y'uwo mukino hahise hanabatombora yuko amakipe azahura mu cyiciro cya kane cy'igikombe cya FA. Ikipe ya Manchester United ikazahura na Leicester City. Ni imikino ariko ikiri kure yuzuyemo amakipe amwe yo mu cyiciro cya mbere n'andi yo mu byiciro byo hasi. Ahandi ku mugabane w'Uburayi, ikipe ya Barcelona yarayegukanye igikombe kiruta ibindi cya Espagne Super Cup inyagiye mu keba wayo w'ibihe byose Real Madrid ibitego 5-2. Nubwo Barcelona yakinaga abakinnyi 10 kubera ikarita itukura yahawe umunyezamu Chesney ku munota wa 56. Umukino wabereye mu gihugu cya Arabia Saudite ni ku nshuro ya gatatu yikurikiranyije aya makipe ahurira kuri Super Cup. 2023 Barcelona yatsinze 3-1, naho umwaka ushize Real Madrid itsinda ibitego 4-1. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Yigendi Yves Bucyana. Ikiganiro cy'imikino kuri BBC gahuza miryango. Urakoze Yves Bucyana kuri icyo kiganiro cy'imikino kiri no kudusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere. Gusa mbere kuva muri studio nisegure gato kuko nababwiye ko amakuru ya BBC gahuza miryango kuba ari Burundi mushobora kwumva kuri abonesha, ntabwo ari bonesha, ni Humuriza FM. Mu nyihanganire nongere kwisegura rero. Ibiganiro byacu ni nahangaha tubirangirije rero. Ushobora kongera ariko kubisanga kuri bbcgahuza.com cyangwa se kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. Ugiye mu ishakiro ukandika BBC Gahuza, hanyuma ukaba wakongera kubyumva uko byakabaye kuva mu ntangiriro. Twafashwe na Susan Lennon ku buhanga bw'ibyuma, Jenny Prudence Nyurwa koze guhitamo BBC Gahuza miryango. Raraharyana
tuzasubira ejo nk'uko musanzwe mumenyereye ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi n'abandi mudukurikira muri hanze yabo.